ikaze ku makuru turambura duhereye Ingozi mu Burundi habaye urubanza rw'umunyamakuru Sandra Aline Muhoza uregwa kuvogera ubwigenge bw'igihugu ndetse no kubiba amacakubiri. Sandra yitabye urukiko rw'ubujurire avuga ko afunzwe mu buryo butemewe n'amategeko kandi asaba ko yarekurwa kubera ikibazo cy'ubuzima. Ubushinjacyaha bwo buvuga ko uyu munyamakuru wakoreraga ikinyamakuru kizwi nka La Nova Burundi n'abamwunganira bahagarika kuzana icyo bita amananiza kugira ngo urubanza rutangire kuburanishwa mu mizi. Patrick Waso yari mu rukiko Ingozi. Sandra Aline Muhoza yaje n'amaguru ava mu iroro rikuru ry'abagore riri Ngozi aherekejwe n'abajeje umutekano babiri b'abagore. Yaje acumbagira yishimikije imbago ku kuboko kw'iburyo yakishamo agahagara gato mw'ibarabara rigana kuri sentare isubiramwo imanza ya Ngozi. Yari yambaye impuzu z'abafungwa, yarakeye mu maso. Agishika kuri sentare yakiriwe n'abamufasha kuburana uko ari batatu, inshuti hamwe n'umugabo wiwe. Isaa 5:30 abahagarikiye intahe y'uyu munsi bace binjira. Uwari hagarikiye intahe abaza ko atantambamye zoba zihari kugira ngo urubanza rwumvirizwe mw'idonido. Sandra Aline Muhoza yishuye ko wewe kugeza ubu agifunzwe atamategeko akurikijwe. Prosper Nyoyankana umwe muri batatu bamwunganira nawe nyene yavuze ko kugumiza uwo mukenyezi mw'ibohero binyuranije n'ibwirizwa nshingiro y'u Burundi n'amategeko y'ingene imanza ziburanishwa mu Burundi. Akarero yatanze nuko mu guhagarika umumenyesha makuru atamutahe wa parake ya Ngozi wasohotse, ahubwo akoresheje umutahe wa parake ya Mukaza yo mu gisagara ca Bujumbura. Uwundi mwunganizi yagarutse ku kuntu Sandra Aline Muhoza yafatswe Ingozi hanyuma akamanukanwa i Bujumbura. Muri iyo dosiye Sandra Muhoza yaciriwe amezi 19 yo gufungwa. Impande zompi nizashimigwa urubanza barongoruza. Umukuru w'intahe yaciye asubira gufata ijambo abaza uwaserukiye mushikiriza amanza mukuru uko idosiye yageze Ingozi. Yamenyesheje ko iyo dosiye yarongeswe Ingozi iherekejwe n'ikete ry'umushikiriza amanza mukuru wa sentare isubiramwo imanza ya Bujumbura yandikiye mugenzi we w'Ingozi ku itariki ya mbere Myandagaro 2025. Abo bunganira Sandra Muhoza basavye intahe gukurikiza ingingo ya sentare isubiramwo imanza ya Bujumbura yoyo yerekanye ko mu gufata no gufunga umenyesha makuru hari amakosa yakozwe na parake ya Mukaza. Bagasaba ko Sandra Muhoza aburana yidegemvya narijya ko amagara mu kids. Uwaserukiye mushikiriza amanza mukuru wa Ngozi wewe yasavye ko abo bafasha Sandra Aline Muhoza ko batubandanya bazana inzitizi mu rubanza ahubwo ko boburana mw'idonido rukava mu nzira. Umukuru w'intahe yaciye amenyesha impande zose zibiri ko ugo rubanza rushizwe mu mwiherero. Abaza amategeko bamenyesha ko uwo mwiherero utazorenza amasaha 48. Sandra Aline Muhoza yahagaritse ikigenekerezo 12 ukwezi kwa kane umwaka wa 2024 biturutse mu majambo yishuranye na bamumenyesha makuru ku rubuga ngurukana bumenyi rwa WhatsApp bari barukiyemwo. Yagirizwa kuvogera ubwigenge bw'igihugu no kubiba amacakubiri. Ivyo vyatumye acigwa igihano cyo gufungwa amezi 19 na sentare nkuru mu gisagara ca Bujumbura. Urubanza rwarungurujwe. Sentare y'iyungururizo ya Bujumbura yavuze ko atabubasha bwo kumwumviriza ifise, ica irarurungika Ingozi kubera ivyakurikiranyweho vyabereye mu ntara yahoze yitwa Ngozi muri komine Ngozi mu ntara ya Butanyerera. Patrick Waso. Urakoze Patrick Waso. Tujye mu Rwanda hatangiye inama y'abaminisitiri bo mu muryango w'ibihugu bikoresha ururimi rw'igifaransa uzwi nka Francophonie. Intego yayo ni ukureba uruhare rw'umugore mu iterambere ry'ibihugu bigize uyu muryango. Imyaka 30 nyuma y'inama ya Beijing yashimangiye ihame ry'uburinganire hagati y'abagore n'abagabo. U Rwanda rwashimwe kubera ijambo rikomeye rwahaye abagore mu miyoborere y'igihugu, aho nyinshi mu nzego zifata ibyemezo umubare w'abagabo ungana n'uw'abagore. Inkuru ya Jean-Claude Mwambutsa. Iyi nama 46 y'abaminisitiri b'umuryango w'ibihugu bikoresha ururimi rw'igifaransa ifite intego yo kureba uruhare rw'umugore imyaka 30 nyuma y'itangazwa ry'amahame y'uburinganire i Beijing mu gihugu cy'Ubushinwa. U Rwanda rwakiriye iyi nama rwashimiwe ko ruri mu bihugu byagerageje guha umugore ijambo no kumwinjiza mu myanya ifatirwamo ibyemezo. Umukuru w'urukiko rw'ikirenga Domitire Mukantaganzwa waruhagarariye leta y'u Rwanda mu itangizwa ry'inama yavuze ko igihugu cyagerageje gufasha umugore kwibona mu miyoborere y'igihugu kandi bigashyigikirwa n'amategeko ndetse n'ingengo y'imari. La budgetisation sensible au genre. Ingingo y'imari itekereza ku buringanire idufasha kugabanya ubusumbane ndetse no gufasha umugore kwigira mu by'imari. Aya mavugurura yatumye abagore bagira uruhare mu iterambere ry'igihugu mu nzego zose. Nko mu nzego za politiki, u Rwanda nirwo rufite umubare munini w'abadepite b'abagore ku isi bangana na 63.75%.
mu butabera abagore bagira uruhare rukomeye mu gukemura amakimbirane. Ubu abacamanza b'abagore ni hafi 1/2 cy'abacamanza bose. de tous les magistrats. umunyamabanga mukuru w'umuryango Louise Mushikiwabo nawe ukomoka mu Rwanda yavuze ko isi idashobora kwirengagiza abagore mu gihe ishaka gutera imbere. Nawe yashimye uruhare rw'u Rwanda mu kubahiriza ihame ry'uburinganire. Gusa yavuze ko iyi nama ibaye mu bihe bitoroheye uyu muryango, cyane cyane mu rwego rwa politiki. Tension politique. Hari ubushyamirane bwa politiki mu bihugu bigize umuryango wacu, amatora atavugwaho rumwe akurikirwa n'ibikorwa by'urugomo, imyigaragambyo ndetse n'uburakari bw'abaturage, ingorane za politiki hirya no hino. Uruhare rw'umuryango wacu mu gukemura aya makimbirane ruracyari rutoya, kuko umuryango wacu wubaha ubwigenge bwa politiki bwa buri gihugu. U Rwanda ruri muri uyu muryango kuva mu mwaka w'1970, gusa iki gihugu cyaje no kwemererwa kwinjira mu muryango w'ibihugu bikoresha ururimi rw'icyongereza mu mwaka w'2009. Inama y'umuryango w'ibihugu bikoresha ururimi rw'igifaransa irakomeje kugeza ku munsi w'ejo. Byitezwe ko izasozwa n'itangazo rizitirirwa Kigali rizagaragaza aho uyu muryango uhagaze ku bibazo bikomereye isi muri iki gihe. Jean-Claude Mwambutsa, BBC Gahuzamiryango. Iyo nkuru ya Jean-Claude Mwambutsa tugejeje ku isaa 12:43 mu Rwanda no mu Burundi. Iyi ni BBC Gahuza urayumva no kuri Kisoro FM muri Uganda, kuri BBC Gahuza.com no kuri Facebook live mu buryo bw'amashusho. Mu kanya turakomeza amakuru arambuye nyuma karugo gato cyane. Ni Prudence Ngyumva. Dusubire mu Rwanda, aho guverinoma ivuga ko nyuma y'imyaka 8 izahagarika amasezerano yo gutera inkunga ikipe y'umupira w'amaguru Arsenal muri shampiyona y'Ubwongereza. Ikigo cy'igihugu gishinzwe iterambere RDB mu mpine cyatangaje ko kigiye kuboneza icyerekezo ku masoko mashya nk'imwe mu nzira y'imigambi y'igihugu mu rwego rw'ishoramari. Amasezerano yanenzwe na bamwe mu mpirimbanyi zasabye Arsenal gucana umubano n'u Rwanda kubera ibirego by'isano n'ihonyora ry'uburenganzira bw'ikiremwamuntu ndetse no gukoresha imikino mu rwego rwo kubihishira. Guverinoma y'u Rwanda yashinjwe kandi gufasha umutwe w'abarwanyi ba M23 muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ugenzura ibice binini mu burasirazuba bw'igihugu. Inkuru ya Siriake Muhawe nayo. Mu itangazo umugwi wa Arsenal wemeje kuva muri ayo masezerano yatuma uwo mugwi wambara impuzu zanditse ko Visit Rwanda ku kuboko. Ayo masezerano yari yatanguye mu 2018 ari y'imyaka 3 yongerewe mu 2021, ubu bikaba bitegekanijwe ko arangira mu 2026. U Rwanda rukaba rwahisemwo kutayabandanya. Nk'uko biri mu cegeranyo c'ubutunzi ca Arsenal cyo mu mwaka w'2023 ushira uw'2024, uyu mugwi wa Arsenal wahawe miliyoni 13,400 y'amadolari ya Amerika, hafi miliyoni 20 z'amafaranga y'u Rwanda buri mwaka muri ayo masezerano yo kwamamaza u Rwanda. Mu ndwi ziheze hari hatangajwe ko izo mpande zose ziri mu biganiro yo kwihweza nimba ayo masezerano yohagarikwa canke akabandanya. Muri iyi ndwi RDB, ikigo cy'igihugu kijejwe iterambere mu Rwanda, cyatagaje ko kiriko kirarondera ayandi masoko mashasha mu ntumbero yo guteza imbere igisata c'ingenzi. U Rwanda ruvuga ko ayo masezerano yamaze imyaka 8 akaba ngo yatumye ingenzi zigendera ico gihugu zirenga 1,000,000. RDB ikaba yongera ko kandi ko kuva ayo masezerano ashizwe ko umukono, umwimbu uva mu gisata c'ingenzi wiyongereye gushika ku bice 47% gushika ku miliyoni 650 z'amadolari. Itangazo ry'umugwi wa Arsenal rivuga ko ryafashije u Rwanda kumenyekanisha igisata c'ingenzi ku isi yose kandi ko bishimira ibya masezerano yashitseko. Bamwe mu baharanira agateka kazi na muntu bagumye basaba ko ayo masezerano ahagarara kubera uruhara bavuga u Rwanda rufise mu ntambara ibera mu gihugu ca Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. U Rwanda rurahakana kugira uruhara muri izo ntambara. Siriake Muhawe nayo, BBC Gahuzamiryango, Nairobi. Tujye muri Brazil, akomeje inama mpuzamahanga yiga ku bibazo by'ihindagurika ry'ikirere. Iri koraniro ribaye ku nshuro ya 30, era nayo mpamvu iyi nama izwi nka COP30 mu Cyongereza, ryatumye igihugu cyakiriye iyi nama kigena ahantu 10 hazahabwa abasangwa butaka cyangwa indigenous